ndi sure certain ntiyabuze abandi bo baravuze amajambo menshi ko jeje umugore yarambwiye ati hari umuntu babigeze guhura urumva avuga ati none bahuye n'umugore si databuka ni madame nyene barahuye arambwira ati ngo none kweri nyene ngo mutama naka nyene umwana wiwe ngo yamutanze ngo yatanze umukobwa we ku muhutu koje n'Imana iragabwa n'indire basimbizi basemavumba simavumba muhenyanga ntajugumbanya gasobozi wakarabona umufasoni wanje nyene twamenyanye navuga yuko ni Imana yabikoze tu kuko uko ari nanje uko nta namutare guhurira cende umunyamuziki byarashitse mu 2020 no twamenyana nari mu kazi hari umunyamugambwe hari umunyepolitike yanyizeye umuba wa Gaston Sindimwo amereza ku nkwarajejwe kumutunganyiriza imyamamazo na cyane communication sumwe no kivuga mu Kirundi niho rero umufasoni wanje ari umuporo cyo nabonye kademu kambaye rouge bla hama hari systeme je mpora nkoresha ndatura telefone bari bambaye ibitenge ndamuhereza inoze ndamuha telefone atishiramwe namba zawe tutangura kuyaguko za turayaga sometime numva ari nashobora kumutelefona ndamubwira ati bana ba mukobwa we urana ko ndikunda gukora akazi ke Jesse n'umuporo ati wewe namamukeneye yuko mukanyanya bigena nkorera challenge ko byasabwa yuko ndamushira ku mbuga ankorere challenge dushira kuri za TikTok za hehe urabona ukunyene makamba bari campagne nyene niko nivyo bari bamndondereye kugira ngingire so tukaba tuyaguko kuko campagne electorale ya hezero umuyamamazo wa Iprona bahejero 17 mai niho musi twasubiye guhura mbona nkubone mva ico gihe twahura na madame hari 17 mai no musi mabukwe wanje mba sinamubonye yitavye Imana musi n'umusara nyuma Imana mwakire no twasubiye kubonana rero yabana rero kumbe umva rero je umugore yaranguma ngendereza kora je ndi ku kazi muhungu je bananotse banakwambariye nyine uvuga ati umuhungu ari mu kazi kose ari ukuntu nyine ndi kumfashe kamera mbona mu cameraman nkagira ibiki ingene nari busy ndi serie n'akazi nyine ndiko ndakora ngo bwene araba interesse nanje abona ati umuhungu n'umufighter niyo mpamvu twabandanije nyine tuyaga mugabo urumva umukobwa we munyuma yarazi ko je ndumuporona nanje ngari yaramenye ko nibereye mu vyunguka ndiko ndikorera akazi so tumenya nuko tubandanya tuyaga entre temps hari relation yari yaraheze mugabo gitari bwamperemwe je burundu ko ari umukobwa vraiment nari narakunda yari yarankunze je uko je sinzi kuresha navyo sinzi n'abituma umutwe mugabo hari umukobwa twari kumwe twamara imyaka myinshi twase dufitaniye n'umwana uga abiwa bari baramurungitse hanze baramukwepesha kugira nyene ko bava ku musaga nyene bashaka gusa ko abakure yanje ntibari bankeneye hariho ibintu byo guciranira imanza ni navyo nanjye ndavuga ko vyambaye ko ico gihe byumvuga yuko abavyeyi bose badaboro bumva tumutipa bamuyenze hari ngamba quartier tubamwo ngaha juste le fait que kuyivukamwe baba bamaze gucira urubanza direct nta kindi vraiment novuga ni direct ibyo byose byaba ni kubera abasema uje petit type no muhutu uni bantu boy taba bantu badadande gucigwa imanza nico kintu cya mbere jewe cyankozeko kubera urukundo nari mfitaniye n'uwo mukobwa rwari rumeze bon nukuri uravye kahise k'igihugu
ibyo umuntu bagiye baracamo. Ndi umuntu yahawe neza umugeni. Bona ama procedure yose abaho mu Kirundi kugira baguhe umugeni niyo naciyemo. Ntabyo kwitwaza ngo twarabyaranye ngo dufite niyo mwana. Ndavuga ati ngomba ndabicishe muri izi nzira. Bari kumunyima kumva n'uwa mbere baramunyimye arongogwa handi. Arongogwa nyene nabi wabo nyene basabutse basa. Mbe navuga ati mjewe ndagiye kandi bice mu nzira iyo. Ndi sûr certain ntiyabuze abandi bo baravuze amajambo menshi ko je umugore yarambwiye ati hari umuntu babigeze guhura urumva. Avuga ati none bahuye n'umugore si databuka ni madame nyene barahuye. Arambwira ati ngo none kweri nyene ngo mutama naka nyene umwana wiwe ngo yamutanze ngo yatanze umukobwa we ku muhutu. So nuvuga yuko rero ivyo oyi hari imyumvire imwe dukwiye gusigiye inyuma hama dutegura imbere. Abo bantu babifisemo inyungu, abo ba influenceur nabo ndabita ba influenceur kuko iyo bari kuratubwira imigabo n'imigambi yabo bariko barabitwumvisha bariko baradusomesha. Il ne faut pas rero yuko tujya mu buzima bwabo bo babifisemo inyungu hari aba bicaye mugabo twebwe ino generation y'iwacu umuntu wese avuga ati ndafise umuntu umwe abantu babiri ushobora kubwira ikintu bakacumva bagifata nkama. Nitwe dukwiye gufata ya mbere apana mu majambo gusa tukabishira mu ngiro. No musara abantu kasanga mutifi ngo kubera inyungu runaka izi ziri mu ugati je nta muhutu kazi norongora witwa umuhutu kazi na norongora tike nanjye nta mu shobora kurongora umututsi kazi. Sinshobora kuba mu Kamenge, sinshobora kuba mu Kinama, sinshobora kuba ukagenda kurondera impamvu. Buri muntu wese usanga ariko arafata histoire hagomba kuyireka ko bivanye n'inyungu ziwe. Rero izo nyungu rero ziko yashagira na influence ni ya ku bantu usanga hari ingingo zimwe wenyine ubu ukwiye kwifatira usanga uratwawe n'izindi ati abantu niba banamize uko. Je umugore naramubwije ukuri ati apa ni mina we nitwara ari inzara nije nawe nihagira icyo ni mina we turi toto isi nta wundi munaza kutwinjiriramo. Nta kintu kivuye iwanyu nta kintu kimwe kivuye iwacu. Twarikundaniye twahuye dukuze ya on avance.